mwiriwe abandi nimwaramutse bivana naho umwe wese aherereye kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 19 Myandagaro 2025 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Dondo Dyembaza umutima mu buhinga bw'ivyuma naho hari Jesrene Manirakiza reka ntangwe ndabashikirize ingingo ashimikiyeko. Intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD FDD yashize abarundi mu bihe badashobora kugira icifuzo cyo kugwanira igihugu cyabo, yamara naho biruko abarundi benshi bariteguriye kugwana urwo rugamba kuko bamerewe nabi. Umugambwe MSD niwo ubishikiriza, muraza kubikurikirana. Abarundi ngo baracatwawe nk'abacangiro mu gihugu cyabo, navyo bikaba bishikirizwa n'abaraye bumvise ko hari abagabo binjiye indani mu kibuga c'indege guhagarika abarundi bashika 200 bari bagiye kurondera ubuzima i Dubai. Abo bagabo ngo babikoze kuko afise amashirahamwe arungika abarundi mu buzi bw'inyuma y'igihugu, ariko abo banyagihugu 200 ngo bakaba bataciye mu mashirahamwe y'abo bagabo ngo babunguke ko amafaranga. Abaraye bumvise ivyo basaba abarundi guhaguruka bagwanira agateka kabo, baguma bambugwa n'abategetsi bakomoka muri CNDD FDD barazwe ishinga n'inda zabo gusa. Hari n'ayandi mu kanya nido kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Mwishirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama. Barashima umugambi w'igihugu ca Qatar wo gushira imitahe mu Burundi, ariko bakagira amakenga ku bijanye n'ikingirwa ryayo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 19 Myandagaro umwaka wa 2025, Faustin Ndikumana ashikiriza ko bigoye ko Uburundi bwotera imbere atamitahe izanywe n'abagwizatunga, kandi abo nabo ngo baba bakeneye inyungu. Bamwe n'abandi bumvise ivyo bisigurwa na Parseme babona ko bigoye bikiriko ko Uburundi bwotera imbere mu gihe burongowe n'abategetsi biziziwe n'ingeso yo kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu hamwe no kurya ibiturire. Ico baceza ngo nuko iyo ntwaro yerukanwa hakaja iyindi yo kwitaho guteza imbere igihugu n'abanyagihugu. Inkuru dushikirizwa na Aline Munezero. Mu rugendo yagize mu ndwi iheze mu Burundi ku butumire bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, umugwizatunga Sheikh Mansour bin Jabor arongoye ishirahamwe ryitwa Al Mansour Holding yamenyesheje ko agiye gushira imitahe mu Burundi ingana n'imiliyaridi zirenga 5 z'amadolari y'abanyamerika. Muri ayo mahera hakaba harimwo ayazofasha mu gutorera umuti ingorane ijanye n'ikena ry'igitoro. Mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri wa kabiri, umukuru wa Parseme ishirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama, arashima umugambi w'igihugu ca Qatar wo gushira imitahe mu Burundi, agasigura ko Uburundi budashobora gutera imbere atabazanye imitahe mva makungu, ariko bigasaba ko igihugu kiba kirangwa n'ubutungane. Mushobora kuzoteza imbere igihugu nta mu Burundi atabitahe mva makungu irikiraza yaba ivi. Twaraye twumvise ngo bagwiza tumwe muri Qatar baba bagiye kuza je no komamashi abavuza to nkabajya baje bavuga turashaka kwinza amafaranga na gutya, mugabo biragusaba rigere discipline. Ubutungane bwawe umeze gutya, abantu baje muri conference bigaragara ntubihinduka mu makonti, ntabo muri leta ntabashiramo ntabakijabindi ibintu byinshi. Rero ukuravye ibintu byagiye biranka bagomwe za zone economique speciale ngo abantu baraje kuyubaka ya Bujumbura, hajya hahora FFB muri bukeje bundi abantu beza kuza ngo bagira ngo bagire ubutare ngo bazane ngo amamiliyaridi n'amamiliyaridi n'ugasanga byagize amazima yo ibigume mu mpapuro. Rero ni ibintu byo kurikiranira hafi bijya byo ushaka gutabara kuzamura bishigikira imigambi y'ikirashira mu ngiro n'ibitego. Ariko rero Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme afise amakenga ku bijanye n'ikingirwa ry'ayo mafaranga y'imitahe, na cane kabo bagwizatunga baba bakeneye inyungu. Byongeye ngo ni ngombwa ko Burundi bukorera hamwe n'ibindi bihugu canke amashirahamwe, kubera ko amafaranga igihugu gikoresha ngo atogituma kiva mu kaga kirimwo. Bije y'Uburundi yonyene ishobora gukora Burundi kaga uri gukorana n'ibindi bihugu n'amashirahamwe.
Burundi ntibushobora kubaka baraje ndabivuga bushobora kubaka baraje zikomeye atakoperative ubu urahenda abantu uzokuri barabara imakamba buri shikane ngo mu Kirundo burishamo kaburimbi atakoperative ibishoboka kuko abavuze atumwa baza imfashanyo abaje gutirikako baraje kandi barakeneye inyungu baje kugira imitahe yabo yunguki barayiraba rero ikije gukora imwe nizokingirwa ivyo ni ibintu rero byabituma ukura mu muco ubona yuko bitari ikirere tukakwifuza rero ko ivyo bintu fatirwa kugira izi ntumbero z'amafaranga y'ikoresha bitukubetuza rero ngo tugaruke umwaka uza ngo tugaruke ngo leta abantu bagatigita inama nshinga amateka ukayibona none umurundi nawe umurundi asanzwe ahinduka iki bamwe n'abandi mu bumvise ibyo bisigurwa na Parseme babona ko bigoye bikiriko ko Burundi bwotera imbere mu gihe burongowe n'abategetsi biziziwe n'ingeso yo kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu hamwe no kurya ibiturire ico baciza ngo nuko iyo ntwaro yo kwirukanwa hakaja iyindi yo kwitaho guteza imbere igihugu n'abanyagihugu. Ibihe abarundi bashizwemwo n'intwaro ya CNDD-FDD bituma bamwe bishiramwo ko badashobora kugwanira igihugu cabo ngo bagishikire bagitunganye neza. Biri mu vyo Alexis Nduhije umukuru w'umugambwe MSD yashikirije mu Bufaransa kuri uyu wa 16 Myandagaro 2025 mu guhimbaza isabukuru igira 16 y'umugambwe MSD. Iyo ndongozi y'umugambwe MSD ivuga ko abarundi kugira bashobore kugwana urugamba rubashikana ku kuronka intwaro yubahiriza amategeko bategerezwa kuba benshi kandi bakava mu majambo bakaja mu bikorwa bareke kwisuzugura bibwira ko ataco boshobora gushikako nk'uko CNDD-FDD ivyifuza. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Bamwe mu barundi ngo bibwira yuko badashobora kunyeganyeza CNDD-FDD ku burongozi bw'igihugu nk'akarorero ngo badafashijwe n'abanyarwanda badafise icicaro inyuma y'igihugu n'ibindi. Umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduhije ashikiriza ko mu rugamba abarundi barimwo ikintu cya mbere cyo guhangana naco kikava mu mitwe y'abarundi ngo nico cimviro cyuko atacoboshika ko badafashijwe. Intwaro y'umukazi ya CNDD-FDD ngo yashize abarundi mu bihe batipfuza no kugwanira igihugu cyabo. Yamara naho biruko abarundi sinzi ngo barashaka kugwanira igihugu cyabo kuko ibihe barimwo ari bibi. Kurikira Alexis Nduhije aramutswa umugambwe MSD. Situation turimo uno munsi. Iyo situation rero yingene tubona yuko ibintu byose ambition zose tuziramena à la baisse dushobora kugira ambition zo kugwanira igihugu. Tubona yuko ivyo kugwanira igihugu biri kure cyane. Igihugu tuzokigwanira tugishikire twebwe niho muca mwumva abantu benshi muri twebwe ati ntabyo tuzoshobora tutari kumwe n'abanyarwanda par exemple hariho benshi babivuga nta CNDD-FDD dushobora kunyiganza harya tudafise bazariere ibintu nk'ivyo sivyo hanyuma nta CNDD-FDD dushobora tutagiye hamwe bababwira uti nimuze tuje hamwe ndibabikore nukubera ko la dictature yadushize muri situation yuko tudashobora no kugira ambition yo kugwanira igihugu cyacu. Iki rero cyo kintu gihambaye kubganje dutegerezwa kugwana naco. Nababwiye ngitangura yuko kugira dutsinde nuko tuzoba benshi. Abarundi bose barashaka kugwana. Sage bulezi abarundi barenga amamiliyoni bari pre kugwanira igihugu cyabo. No mu CNDD-FDD hari abo bashobora guhaguruka bakagwana kuko situation ni mbi nta gihugu kikiriho. Abarundi bamwe ngo baritora bakaguma babaza gusa aho ibintu by'urugamba bigeze ha gufata bonyene ingingo yo guhaguruka. Igikenewe cyane ngo nuko abarundi baba benshi bava hasi bakagwanira igihugu cyabo kuko urugamba rutagwanywa n'amajambo. Abantu iyo bakenye nk'uko CNDD-FDD yabikoze mu gukenesha abarundi ntibashobora kugira ivyifuzo byo kugwanira igihugu cyabo kuko baca bisuzugura. Mwongere mukurikire umukuru w'umugambwe MSD. Murase responsabilité genda abarundi araza ngo mbega ibintu bigeze
ako bonyene bohaguruka. Donc ikintu ca mbere dukeneye cyane nuko tuba benshi kugira ngo tuze dushobore kurwana urugamba ntirugwanwa n'amajambo. Iyo ukenye usigara ari wewe wenyene wisuzugura. Kaje nakuriye mu Kamenge agomba ndababwire yuko quand on est pauvre les ambitions zamaziri revues à la baisse. J'ai nakuriye mu Kamenge urumva quand on n'avait pas de chaussures. Je le dis en français aussi pour abana bacu. Quand on n'avait pas de chaussures, l'ambition qu'on avait c'était d'avoir des tongs. Kandi izo kamba mbiri rero nizari zo kwambara iminsi yose, zari zo kwambara kwa Mungu gusa ugiye mu misa. Donc iyo ukenye, iyo atajambo ufise, ama ambition yawe yose uyaramena à la baisse. Yose ni biturimo dictature ya CNDD-FDD yatugize. Abanyagihugu bitwa bato bato babayeho ku madeni bita umugwazo asaba inyungu z'umurengera. Umutekano wabo haba mu byo kwivuza, gufungura no kubaho urahanze abanyagihugu. Ningorane muzishikirizwa na Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD abwirwa na bamwe mu Barundi bavuga uko babayeho. Abatwara igihugu ngo bahari kugira biteze imbere bonyene. Alexis Nduhije akabona ko ako ari akarenganyo abatware bakorera abanyagihugu. Ibibazo byose biri mu Burundi umukuru w'umugambwe MSD avuga ko bihagaze kuri iyo nyifato mbi y'abatware. MSD ikifuza gushiraho leta yubahiriza amategeko, abanyagihugu babeho mu mwidegemvyo, bave mu bwoba, ukoze amakosa ayahanirwe. MSD ishaka gukura ubwoba mu banyagihugu mu gushiraho systeme nziza y'ubutungane, iyo nayo igahera ku kugabanya ububasha bw'umukuru w'igihugu, kuko uyu munsi umukuru w'igihugu ari we yica agakiza bigatuma atwaza umukazi. Bajya Barundi bato bato babayeho ku madeni, sinzi ko mwari mubizi. Ariho iyo ni problème ya kabiri bavuze. Babayeho ku madeni. Ayo madeni ameze gute? N'amadeni bita imigwazo. No kuvuga kubera yuko amahera tabashikira hariya mu mitumba, kuko niho activité économique iri plus importante ikoregwa, nta mahera shikayo. Amahera afise abantu bake, usanga bayafise le cash, araba commerçant, abandi twokwita ko abakozi ba leta canke abakora mu bindi bintu. Baca bakreya bonyene amabanki parallele ahereza amadeni abanyagihugu. Umunyagihugu abakeneye iki? Arakeneye imbuto, arakenera kuvuza umwana, arakenera gutwara umwana wiwe ku ishuri, hanyuma arakenera no kugurira gahuza umugore wiwe yari umugabo ameze neza, kuko hari abandi barajana kunywa, arakenera no kugura isuka. Ivyo byose kugira bironke ufashe ukabigwiza ni montant X. Ayo mahera ntayabafise. Agira iki? Iyo afise nk'impene arashobora kwikora ku mpene. Iyo atayifise agira iki? Aja gusaba ideni. Iyo deni ni iry'umugwazi. Ayo madeni abafise amataux d'intérêt très exagéré. Iyo ni deuxième problème bari bafise. Troisième problème, sécurité. Uvuga sécurité physique, barashobora kwicwa, kenshi ntibarya izo kurya bikwiye, donc bafise bari muri insécurité alimentaire, etc. Donc izo problème zose uzishizeho zija muri rubrique ya injustice. Nukuvuga abatwara bararenganya abatwagwa. Ibibazo byo mu gihugu cacu ahanini biri baze yuko abatwara batashiraho baza bagomba kuexploiter bari abantu bato bato, badashaka kububakira kugira ngo bo batere imbere iyo ushobora gutera imbere cyose. Twebwe rero ibyo tuzogerageza gukora n'ivyo d'abord no gushiraho comme on le dit en état de droit, abantu bakaba libre, abantu bakava mu bwoba. Ukura abantu mu bwoba ureka kuba umutima, ureka kubarenganya, ukoze amakosa uramuhana, utakoze amakosa uramufasha.
donc il faut yuko dukura d'abord ubwoba mu barundi nitwakura ubwoba buzohava ari uko twashizeho un système ya justice imeze neza. Système ya justice nziza iya mbere ni ukugabanya ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu. Muravyumva? Ububasha bw'umukuru w'igihugu ifo ko tubugabanya kuko umukuru w'igihugu ububasha afise muri bijya bihugu byacu nibwo buri centre ya dictature kuko niwe yica niwe akiza niwe yangaza murumva niwe ashobora kugira ivyo ashaka niwe apfunga. Donc ivyo rero kugira tubishike ko kugira tugire vraiment un véritable état de droit no kugabanya cyane ububasha bw'umukuru w'igihugu. Nuwo ni Alexis Nduhije aramutswa umugambwe MSD ivyo akaba yabishikirije ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu gihugu c'Ubufaransa aho abanywanyi ba MSD baba ku mugabane wa Buraya bariko bahimbariza isabukuru igira 16 umugambwe wabo wemewe n'amategeko. Abarundi ngo babandanya gutwagwa nk'abanyagano n'intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Bamwe mu banyagihugu babishikirije inyuma yo kumva ivyaraye bishikiye abarundi bashika 200 aho babujijwe kurengana ku kibuga c'indege citererwa Melchior Ndadaye kiri i Bujumbura. Abo barundi ngo bari bagiye gukora i Dubai kuri uyu wa 18 Nyandagaro 2025 mu gihe abajejwe umutekano bariko barasuzuma impapuro zabo z'inzira bene gushikirwa n'ingorane ngo bavuga ko hariho abandi bagabo bari bahagaze iruhande batazi ico bajejwe. Abo banyagihugu bari kugenda n'indege ihaguruka isaha 6 z'umutaga n'iminota 10 bafatwa isaha 2 z'agatondo mu gihe bari bagiye aho basuzumira abafata ingendo hamwe n'imizigo yabo bita muri checking mu rurimi rw'icongereza. Uwariko arasuzuma ibitabo vy'inzira bita passport ngo niwe yariko akorana nabo bagabo ngo kuko uwo abonanye visa yo muri Dubai yaca amurungika kuri abo bagabo. Icatangaje abo barundi bari bagiye kwisumamwo hanze ngo nuko bahavuye bamenya ko abo bagabo batumye batabandanya urugendo rwabo basanzwe bafise amashirahamwe yo kurungika abakozi hanze ngo babaziza ko batabashoreye bakavuga ko atahandi hantu bari guca atari mu mashirahamwe yabo. Ikindi kibabaje ngo nuko bagiye kurenganurwa habanje kuza urongoye igipolisi kijejwe umutekano ku kibuga c'indege ariko ngo abo banyagihugu bari bamaze gucererwa indege yagiye. Mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire ari nabwo bukurikirana amashirahamwe arungika abakozi hanze bamenyesha ko batazi ivyabo bagabo bagiye ku kibuga c'indege kubuza abantu kubandanya urugendo rwabo. Abatari bake bumvise ivyo vyashikiye abo banyagihugu bavuga ko mu bisanzwe mu Burundi atandongozi zihari, izihari nazo ngo zishira imbere inda zazo ntizirabaye inyungu y'umunyagihugu. Ngo kumva abantu batwara amashirahamwe agurisha abarundi hanze aribo binjira mu kibuga c'indege kubuza abanyagihugu gufata urugendo ngo nuko batabaronse ko imiliyoni zirenga 10 z'amarundi basanzwe bagurisha umunyagihugu umwe. Byumvikana ko abo bantu batumwe n'abategetsi bene ayo mashirahamwe adandaza abarundi ngo abarungitse gukora akazi mu mahanga. Ngo nta muntu asanzwe yo kwiyadukiza agashika indani aho basuzumira ivyangombwa atari umutegetsi ngo bikonde. Abo bababajwe n'ivyaraye bibaye basaba abarundi guhaguruka baharanira agateka kabo basubirize abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD barajwe ishinga n'inda zabo gusa. Mwakoze kuba mwashoboye kudutega abiri bakunzi mwese baragihaguruka. Aha niho hagarukiye amakuru mwateguriwe. Ndashimiye abagize uruganda rwa radiohaguruka bakoze ibishoboka byose amakuru araboneka. Ndashimira kandi n'uwuri mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Ndabike banuye musigara amahoro naho mu makuru yacu
ry'ejo.